Reka ndabahe mwiriwe canke bwakeye bakunze ijambo rya Kiza TV nizere ko mwaraye amahoro canke mwaramutse amahoro twe ni fresh sana turashima Uwiteka antuka n'ubuntu budasanzwe twagiriye bwo kongera kubona uyu munsi jewe ndabakunda cyane so reka nshimire cyane amaze kugira subscribe like share ndetse na commentaire abatarayigira muyigire hama mubandanye gusharinga tubazanira abatumire intahe ijambo ry'Imana antuka Imana ikira gukoresha abantu Imana ikica mu bantu benshi cyo tubasana kubandanya mudukurikirana mukurikirana no channel ya YouTube turabakunda cyane so nkuko mubibona ndi kumwe n'umwigeme w'ubwiza si mwiza ku mubiri gusabasha no ku mutima ni mwiza reka ndamuyikaze yongere yidondora ikaze Murakoze cyane. amazina yanyu mwitwa bande Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV ndabaramukije aho muherereye hose amahoro ya Kristo abane namwe aganze imitima yanyu n'imiryango yanyu. Ndabakunda cyane. Ku mazina yanjye nitwa Vestine Suzana nkaba ndi umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nkaba nagiriwe ubuntu nyene n'Imana bakaba bantumiye ndabashimiye cyane Imana ibayezagire. amen amen iyo wumvise umuntu ngaha mu Burundi yitwa ngo Vestine Suzanne umva umuntu ni umurundi kazi parce que tumenyereye yuko umuntu agira izina ry'ikirundi nka jewe ndafite izina ry'ikirundi kubera iki bakwise cyane izina rya music kubera iki bitwa Vestine Suzanne Ku mazina yanjye sanzwe nita Ndayikengurukiye Vestine ariko Vestine Suzana ni izina ry'umuziki mu ndirimbo nise Vestine Suzana kuko ari ryo nahisemo nyumva nyene riryoheye. bo aracyari muto gusa kuri channel yiwe ya YouTube isanzwe yanditse ko True Time TV. True Time turabigera ko hariko indirimbo indwi kandi harimo na video nka 3 canke 2 ibonye umuririmbyi wa gospel ngaha mu Burundi afite indirimbo zirenga zishika kuri 7 harimo video utumenya yuko ubu abari muri management nivyo canke sivyo Ubuntu nyene ndi muri management. Suzana ryavuye he Suzana ryari izina rya mama wanje nahisemo rero kwita iryo zina kuko nakiriho nashatse n'iryibagirane nanjye bagume bamwibuka ati Suzana cyane yita Vestine Suzana kandi numva ntacyo bitwaye nyene ni izina ryiza ndarikunda nubwo bampamagara Suzana byose ndabinezererewe. ni Suzana cyane ni Vestine asanzwe afite indirimbo indwi ziri ku rubuga rwe rwa YouTube kandi akaba yahereye ku ndirimbo yitwa kuri jewe indirimbo ya mbere navuga ko ari nayo ndirimbo jewe impezagira cyane inspiration yavuye he byagenze gute ngo wandike ijya ndirimbo Kristo muri jewe bon impamvu nanditse ijya ndirimbo Kristo muri jewe kuko narabonye ko atahandi ishobora kurongera ubukiriro ntahandi ishobora kurongera agakiza atari muri Kristo umva byose biva muri Kristo kugira ntangure kwandika indirimbo nje muri studio umva ni Kristo yabikoze umva ni Kristo ari muri jewe yatumye nje muri studio ngakora ngatangura nanje ngatangura kwamamaza izina ryawe biciye mu mana yanje yo kuririmba ugitangura kuririmba byari bimeze gute nkitangura natangiye kuririmba nkiri umwana muto muri Sunday school ndagera aho ngera numva nyene ko nshobora kuja muri studio ndaronka umuntu amfata ukuboko ndaja gukora indirimbo ya mbere ariyo muri jewe ndabikora nyene numva bigenze neza ndabishimira Imana uko byagenze. Ugitangura n'izihe ntambamye wahuye nazo byarakoroheye nyene ukicinjira muri ibi bintu ntambamye n'izibura hari abaza baguca intege nabyo uzoshobora ntawe uzoshika bana kabarakoze ubu byarazimanganye ariko nyene kuko uba ufise ikintu kiri muri wewe Kristo aba ari muri wewe uvuga ati ko mfise Kristo nzogera ku cyo yanteguriye nta kibazo umva tugumana ukwizera kandi ijambo rirarema rero cha tuguma tuvyizeye ugasanga uva mu bwiza uja mu bundi nivyo. Hari indirimbo uheruka gusohora donc iri nyuma y'izindi zose itwa gute wayikoreye he ni indirimbo yitwa Nyigisha ko ariko wahisemo kuyita Nyigisha utavuze Nyigisha why kumvugisha nabyo ni byiza kandi no kunyigisha nabyo ni byiza umva nyene ukiri mwisi ni ibintu byinshi uhura nabyo bisaba kuba Imana ikwigisha ukuntu ushobora kugendera muri byo nko muri no kariyeri yacu Imana ikatwigisha ukuntu ushobora kubigenderamwo iyo uhuye n'ikibazo Imana ikakwigisha ukuntu ukwiye kwihangana ukuntu ukwiye kukibamo ni muri sase y'ivyo nyene niyo mpamvu nayikoze Nyigisha Imana inyigishe guhora nizeye ijambo ryayo
guhora nizeye ko ariyo nyene ivuga kandi ikongera ikarema ni nk'ivyo. utaratangura kuririmba uje muri studio utangure kariyeri yawe ya music ya gospel ja wiyumvira gute warimvira ko uzoba umuririmbyikazi warimvira ko uzogera igihe ukarimbira Imana abantu bose bakakumenya ugaca ku mateleviziyo naravyumvira zari indoto zanje ariko sinabona iyo bizozanana. Murumva iki umuntu nyene Imana yamuteguriye n'ikijya nyene nigihinduka. Ndaravyumvira bikamba nko muri jewe kubera nabona nta buryo nta kuntu ushobora kubikora nkaca nyene ntuza nkatekana nkavuga igihe canje kigeze bizokunda mukana kitaragera mbe nagenda buhoro buhoro. indirimbo yawe ya mbere waranditse ni wacu ujana muri studio cyangwa waranditse urataburura turasubirana? Oya hari indirimbo ya mbere kwanza natanguriye ko yitwa Nzonesha. Nzonesha ntabwo iri kuri channel yacu iri ku yindi channel niyo natanguye gukora. Rero manager wanje amaze kuyibona arayishima avuga no mwana abahe barandanga umva bigenda neza aranyiyumvamwo turakorana. Akenshi muri gospel ntihakunda kubaho management ngo indirimbo zawe dushire ku rubuga rwabo kubera iki wahisemo ko indirimbo zasohokera kuri YouTube channel ya management yawe? Je numva nta kibazo binteye. Ivyiwe n'ivyo wanje ndavyizera cyane. Ivyiwe n'ivyo wawe ngaha mu Burundi yabigoye cyane kuba uri umuririmbyi aririmba gospel ukaronka management usibye no kuba umuririmbyi aririmba gospel n'abaririmbyi basanzwe biragorana cyane ariko reka tugushimira Imana kubona hari umuntu yabonye impano yawe maze agahitamo nko gufata ngo agukoreshe amenyekanishe impano yawe. Woshobora kutubwirira kuririmba gato kuririmba ya mbere wahereyeho? Nta kibazo. Yego twagiye. Kristo muri jewe byizigiro by'ubuzima by'ubwiza Kristo ari muri jewe ubu sinkitinya ukundi ubu sinkinesha ukundi ni Kristo ari muri jewe ubu sinkitsindwa ukundi ubu sinkineshwa ukundi ni Kristo ari muri jewe. Ni Kristo ari muri jewe niyo mpamvu umeze uku niyo mpamvu ndiho uyu munsi. Vestine ni nk'ikihe kintu ushimira Imana uyu munsi uvuga ati Imana ahantu ikintu warakoze ko warakimpaye warakoze ko warakinkoreye? Ndashimira Imana nyene ko yemeye kubikora nkatangura gukora indirimbo nkatangura kuririmba nkaja muri studio nkasohora nkamenyekana aho bigeze vraiment ndabishimira Imana nubwo bitaragera nyene aho nifuza cyane ariko aho navuye naho ngeze nibyo gushimira Imana. Ndibaza iyo umuntu akijijwe hari ikintu kiba kimugera muri we hariho nk'ibintu adashobora gukora bivanye nuko nikiri muri we ariko iyo umuntu adakijijwe byose arabirekuriwe. Mu gatwe turabirekuriwe ariko si byose bitugirira akamaro. Ntumwa Paulo yego yabigoye gukorera Imana cyane umujene ndakunda kukibaza abajene benshi nkunda kwakira ko yamajoti y'abantu twakira ngaho barabajene iyo uri umujene ukorera Imana birakorohera? ku ruhande rw'iwanje numva naco bintwaye yego biranyorohera by'ukuri kandi numva nyene nezerewe muri byo kuba muri byo birampimbara. uyu munsi hari abajene ngaha hanze birirwa bari mu byo bavuga no nzokorera Imana imyaka niyagira ni nk'ikihe kintu bahanura? Biravana na shuwa bahisemo kuko iyo umuntu atarahitamwo neza biragoye uramuhanura ariko muri uwo mwanya akakumviriza ariko mu wundi mwanya ugasanga yasubiye hahandi. Rero biraryoshe ko umuntu ari wafata ingingo umutima wiwe ugafata ingingo akavuga je ndashaka guhinduka agahinduka urumva biciye muri we nyene avuga ati jewe ndahindutse ndafashe ingingo. Gufata ingingo biragoye ariko iyo ufashe ingingo biragenda neza. Havuze akantu ko gufata ingingo numva no kweza akabazo k'amatsiko. Ni nk'ikihe kintu wumva usaba abakunzi bawe bitega indi ndirimbo yawe ryari bagende kureba indirimbo zawe he? Bakunzi bacu ndabakunda cyane
ya channel yacu ni True Time TV. Baze kuri YouTube badufashe gusharinga ibintu bigende neza, ndabizi ko badukunda kandi badusengera. Icyo ndabasaba ni ugukomeza nyene kunkurikirana kunkunda, ndabakunda cyane kandi vuba nzobaha indirimbo nshasha. Iyo indirimbo ndiko ndategura vuba cyane bidatinze ashobora kubihari. Tuko turasozera turanga indirimbo y'akarimbo Mutabazi. Mutabazi nawe ni indirimbo nkunda cyane, indirimbo yaje hageze mu buzima bwanje. Ubuto yaje hageze yaje kuri mu bihe nk'abari icyo gihe nari mu bihe by'uburwayi, nari ndwaye cyane, ariko Imana yaraserutse nyene irantabara ndakira. Mpita kwandika izina ryiwe ko ari Mutabazi, kuko mu gihe tuba tunaniriwe ari inkomezi zacu ziba zihereye, yo iraza ikadutabara. Niyo mpamvu nayise ngo Mutabazi. Ni izina riryoshye cyane. Ego ndayiririmbe. Merci. Izina ryiwe ni Mutabazi, mwami w'abami, izina riryoshye, naramuriye Yesu arasosa, nawe umwiteza azomaramara. Izina ryiwe ni Mutabazi, mwami w'abami, izina riryoshye, naramuriye Yesu arasosa, nawe umwiteza azomaramara. izina ryiwe ni Mutabazi. Mugende kuri channel ya YouTube True Time, mugende muzirabe, umusapotinge, umufashe, umushigikire agere kure, kubera ko afite impano, hari icyo ariko aratanga. N'abarimba bitagira akamaro murabaraba, ariko yamamaza ubwami bw'Imana. Mugende mumushigikire. Vestine agere kandi agushimiye cyane, wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane. Nagutumira nzoza ahubwo mwakoze kunyumvira ko Imana ibahezagire, n'abatari je muzobiyumvire ko cyane. Amen. Ego bakunze ijambo rya Kiza TV, reka ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Genda bakunda cyane murabizi, ariko Imana nayo ibakunda kundusha. Mba numva noremesha cyane abantu baba bagowe, baba bari mu bihe bitoroshe. Ndababwira yuko hari Imana ihindura ibihe, hari Imana yirura, kandi byose mwe mwirabikoze kubw'impamvu. Ndabakunda cyane, ibihe byiza.